turaza gutangura muri 3 minutes ariko mu nyemerere ndabasigurire sujet y'uno munsi nuko hari umuntu yanyandikiye ati reka tugire GoFundMe yo gufasha abanyeshuri bari babuze intebe z'ishuri. Twese ijya video twarayibonye yujya mwigisha yariko aravuga ati jewe ngaha nta makaye mfise nta maban mfise abana baricara hasi voilà kandi aho hantu turi hari Bujumbura. Uwo muntu jeje ndamwishura nti uwivye 53 miliyari yicaye muri parlement hama 151 maisons hari umuntu afise 151 maisons ntazo bafashe kugira bafashisha abo bana. Première dame afise fondation irimo amamiliyardi ariko abo bana baricaye ntaco bafise. Pendant la semaine on a eu umuntu akorera gouvernement yitwa Karegwa Ndenzako je pense yariko yigamba avuga yuko afise ngo imiduga ngo ya Hilux ngo ko atunze cyane ngo ko ari connecté ko atacabuze. Je rero camvuga nti reka twibutsa abo bantu bose bari connecté ataco babuze badoza isukari bakayishira kuri 8000 bemera nyene ko umunyagihugu asonza gapfa kandi bakabibonamo ubuhizi. Mugabo hageze yuko abana babura amabon y'ishuri pango hageze ko babura amabon y'ishuri abana barabuze amabon y'ishuri hanyuma akacagira ngo diaspora nikotize urumva oya quand Bakaregwa Ndenzako bo bafise amahirix ni bakotize kuko ayo mahirix ava mu mahera yabo bana abo bana babuze ayo mabon y'ishuri. Ijya fondation ya première dame iri organize ibintu bitabaho vy'ama 100 miliyari mbatara makombya nukuri ni bakotize abo bana baronka amabon. Donc niho rero uwo muntu je namwishuye nti nta jewe nzogira na rimwe mu buzima bwanje space yo gukotiza pour remplacer le gouvernement. Jamais de ma vie. Surtout si ce gouvernement Italia abuze uburyo ariko bo bari bari uburyo abanyagihugu kugira ntibabikore bonyene ntibareponde ku ma responsabilité yabo. Donc hariho umutumire nari mfise ariko yanyishuye yuko afise interview lundi muri Isanganiro kandi ko atinya kuvuga la même chose yovuze muri kino kiganiro ukaca usanga harabaye nk'ico twokwita concurrence. Bon ndavuga nti bon nta ngorane nta shida. S'il veut araza kuza et je vais vous le présenter. Niwe nashatse gutumira kuko il avait déjà beaucoup parlé kuri ivyo bintu vya Ndayishimiye avuga ati murakenye birabasha jewe mfise itone ya mire. Ubwo bukene ntabwo nzi ni mworora inkwavu ni mworora amasazi n'imisiba. Et c'est là où on se demandait basi wewe ubwiwe Ndayishimiye ko amaze imyaka akora ayo masazi niyo misiba ntivyari bwatange amahera yo kuronkera intebe z'ishuri abo bana. Donc nuko 19h top irageze reka rero nakire abemeye micro kuko nari narungikiye micro abantu batanu babiri bavyemeye. Karibu mwese Maxime na Diana, karibu cyane. Ndakuramukije cyane Renaud. Jewe sishobora kwanka micro kubera ni free speech. Ndagira icyo mvuga sinshobora kuba ntari umu expert mugabo mpaye jambo sinojyanka. Murakoze. Ego Maxime kandi de toute façon sima ko umuntu aba mu expert kuko nibaza yuko hagize igihe abantu batangura guhimiriza aba diaspora canke uwundi murundi wari we wese kurondera izo ntebe z'ishuri atari uko igihugu cacu cari cabuze amahera y'ishuri s'il vous plaît. Nuko igihugu cacu cibwe amahera y'abo bana sivyo. Hama abo bana bicaye hasi nta mpapuro bafise nta maban bafise si kubera igihugu gikenye. Yaba igihugu gikenye twari kubikora tukavuga tuti bon écoutez le pays est bien géré mais le pays est pauvre reka twese dutenyenye dusere ceinture abo bana baronka aho bigira sivyo. Ariko kuja gukotiza undi yifitiye jeep n'amahoteli 30 c'est un peu compliqué. En tout cas Maxime merci beaucoup ntibisaba kuba expert kugira tuba ba patriote kandi kugira tuvuga ukuri kuko role yacu ni kwibutsa abadutwara ko badutwaye nabi
kandi yuko tutari dukwiye kuba le pays le plus pauvre au monde kuko ifise potentiel nziza cane gose. Karibu cane Diane Kaneza. Sawa, murakoze cyane kumpa ijambo. Bon après-midi, bonsoir aho duherereye hose. Igihe nabona iyi titre yawe wakoze no munsi muri space yanjyoheye. Iki ni kibazo haraheze nk'imyaka 2-3 carajemwo mu yindi space. Ebana, cagiyemwo abantu benshi. Je ndavuga nti muri constitution y'u Burundi hari ikintu cerekeye kurera abana bacu. Education niyo izoha abantu bazotwara igihugu ejo. Incabwenge z'igihugu. Jewe sishobora kuja muri space, sishobora no gukotiza nkuko hejeje kubivuga, ku kintu cyose cerekeye gukotiza mu kintu kiri muri constitution kandi ikintu kibwirizwa kuba primordial mu mahera leta izana mu makosa. Sibyo? Turanabishwaniye n'abantu barangerageza hose barampatse. Jewe rero ikintu nashaka kuvuga kuri ibi bintu tureke ibintu byabaye la semaine passée byabandenza ko bavuga ko batunze aya ma Versace tubona ibi bintu abantu bose bubaka amazi ateye ubwoba bagaca bazanga muri diaspora ngo nidukotize alors que bonyene baragenda mu kabare bagatwara mu kabare bagakotiza imiliyoni 5 banywa murazi cyari 5 miliyoni 5 kugira umwana aronka intebe yicarako kwishuri ingene bimeze. Donc il faut pas toujours mission c'est comme ibintu byose babishira muri diaspora. Igihe bonyene bariko baratubwira ko bitunze bameze nibatwereka akarore ya changement de mentalité tuvuga. Donc iki kibazo ndabizi yuko kiza gutera induru kubera nta muntu wese caraba hirya. Abari muri leta n'abatunze n'abakora muri leta n'abagira amamarche nta n'umuntu atanga ifranga. Kuko iyo bashaka kwitanga sinzi ahantu nasomye bariko baravuga ibintu by'amatora ngo armoire donc bavuga gute ahantu habika by'amufasha n'umukuru w'igihugu impuzu zoterereye amatora. No, commençons guterera amashuri yacu, commençons kuinvestisa mu gwaruka gwacu nayo ibindi byose ayo matora naho bazoyatsinda ugwaruka gwacu ruri hasi tuzoba turiko turatsinda amashuri amatora bariko baratsinda amatora ejo bazotwagwa n'abantu batize amashuri. Nivyo on va développer cette question au fur et à mesure hagiye haraza yandi ma challenge. Murakoze cyane ku mijambo. Okay, merci Diane. Nibutse yuko iyo deba yuko hari umuntu akorera gouvernement yitwa Karegwa Ndenzako yariko yigamba ko atunze cane gose ngo ko afise ngo imiduga ngo izimvye sinibuka ngo y'ama miliyardi angahe. Nibaza ko ari Diane yari yazanye iyo sujet amubaza ati mbega ayo mahera wayakuye he. Uwo muntu aca mwishura ati wowe ntaco ndakwishura ntacuri ntacumaze ndayafise nyene ndatunze kandi ndikwije n'agashinyaguro kenshi cane gose. Hanyuma muri uwo mwanya nyene uyo muntu yariko yishura Diane hariho umuntu yariko anyandikira ngo twebwe ngo nk'abantu ngo bakunda kugira ngo ama space ngo biki nibiki ngo nta kuntu ngo twotangura ngo gukotiza ngo kuri ayo mabon yabo bana. N'ibintu byinshi cyane gose biri accusateur. Nibajije d'ailleurs ko ari n'umuntu akorana n'abadede kuko yaciye yajuta ngo ifo ngo ko twereka abadede ngo ko tutari des monstres ngo nkuko bavyibaza. Ndibaza mbega uyu muntu yandika ngo ko tutari des monstres. Ninde yafashe yicugwaruka aruta mu makanivo aruta mu nzuzi arica abana b'igihugu juste kuko bavuze ibintu bijanye n'amamanda ataco bamugize. Urumva ninde ari monstre muri abo babiri? Uwavuze ko abo bantu ivyo bakoze ari bibi canke uwabikoze en soi? Ahandi bon ndavuga nti bon ngira yihenze cane ntazi uwo bariko baravugana sivyo ngo twafata ngo une personne crédible canke ngo une organisation ngo hama ngo abandi bantu ngo baca bibaza ngo ko ari uguhinga uvudede ngo biki nibiki. Je namwishuye nti sinatahuye neza ikibazo cawe kuko hari ministère ya education ibijejwe, hari fondation ya première dame, hari n'izindi nyinshi igihumbi n'ijana z'abantu batwibye igihugu cacu. Hari umuntu yivye 53 milliards. D'ailleurs j'ai vu umuntu yapojeje question ngaha muri space ko turagira ati ninde yivye 53 milliards. Eh ben
hariho baraje yariko irubakwa, Ndayishimiye wenyene aragenda muri iyo baraje asanga ntacubatswe, n'amazu yarajejwe abatekinisiyen b'izo baraje ntizubatswe, antuka ntizubatswe ku mastandard. Wenyene aravuga yuko igihugu cibwe baragiheza. Uwo muntu yivye aracari muri parlement, d'accord, no mu parlementaire muri kino gihe avugira abanyagihugu we yivye. Urumva, ndamwandikira nti hari abantu bashaka kubaka amasoko, hari abantu bivye, hari abantu, jewe ku bwanje vyiza igikorwa cacu ni kwibutsa yuko ayo mahera bivye yari yo guteza imbere igihugu, donc yo gutuma abo bana baticara hasi, yo gutuma igitoro kitabura, bref nayo guteza imbere igihugu. Sahacu wewe canke jewe muriko murumviriza iyi space muri abapatriote b'ukuri, kuko mufata umwanya wanyu dimanche mukumviriza abantu bariko baratakamba ko igihugu cotwagwa neza. Sahanyu kuja gukompensa mukompensa amatru yabaye créé n'ibisuma twari twashizeho comme des gestionnaires d'un bien commun et public, bakaca bavyiba bakabigira ivyabo, bakaca baza kuri Twitter kuvuga ngo baratunze, ngo kandi ngo ntaco dufise tubabaza. Donc ku bashitsi ubu nyene 19h08 space yatanguye, karibu cane gose. C'est ça le sujet. Ku bwanyu iyo umuntu akubwiye ati murakenye ni muvyironderere, jewe mfise itone ya mire muhira, ni wowe woca uja gufinansa ishuri, nuko karibu ziri ku nama. Pardon Diane, ariko nobwira uvuge. Ego nariko nashaka ibintu byose turiko turavuga, mwibuke ijambo umukuru w'igihugu wacu umunsi avuga yuko afise ibitoki, afise ibiki, sinzi ibintu yaravuga, ariko aravuga toutefois amasazi, ivubi, ibintu nk'ivyo. S'il vous plaît, murondere video murabe abantu yariko arabibwira ukuntu bari bambaye, ukuntu bariko baramwumviriza, lavage de tête bariko barabakorera. Jewe ndabizi yuko mama wewe baravuze yuko ndi umuntu ngwanya CNDD, j'ai mon histoire avec CNDD, mais jewe muri isaha ndiko ndavuga ati igihe turiko turashaka guhenda abanyagihugu yuko ibintu byose bijejwe abantu bava hanze, mugabo bakaza kudushinyagurirako. Rega bijya bintu byandenza ko ni bito. Umukuru w'igihugu wenyene yaragenda agashinyagurira imbere y'abanyagihugu bakenye bariko bamuraba bifashe amaboko. Iyo video muze muyiraba, ababwira ivyo afise ivyo yorora, bo badafise nico bambara, uravye ukuntu bambaye, nabo bana babo c'est sûr ko baja ku ishuri hasi. Ibi bintu ifo ko tubironderera solution, sinon nugushinyaguriye ko abanyagihugu, nugushinyaguriye ko batwege twitwe mama batubwira ngo nitwe tubwirizwa kuzorondera solution z'iyo ntebe. No, donc ibi bintu ndakeneye tubidevelope mu bintu by'ubucabwenge Paul ahora tubironderere solution, mugabo ntibabiduteko, ntibadutuke, ntibatugire iki, ntibame bari kwa dutuka iminsi yose. Je ndabimenyereye kunuka nta kibazo, ndetse na change pas ma vie, mugabo turondere solution y'abanyagihugu ko nibo bagowe. Ubu urabona abantu bari ubunye muzobona ubunyagiye amatora ya 2025 agiye gutangura, tugiye kubona ama account mashasha aje kutugwanya, tugiye kubona batangure guhindura abantu bariko baravuga bagira baba activiste ku bintu bikora mu Burundi, baduhindure bashaka kugira andi ma space b'uburofa, bashaka kugira ibiki, ariko twego tuko turafise objectif yacu ni iki, nuko igihugu cyacu kibandanya twerekana mu makungu ibintu biko biraba, kugira abanyagihugu ntibapfe. Abo bana bose bagira bazana ama account bavuga uburofa, bagira iki, batuzanira andi account, abari baragiye bagaruka muzaba mubibona. Time will tell. Murakoze, ubwire umugoroba mwiza. Kandi nobibutsa yuko ayo matora atanje nimwe ihari, n'amatora y'abaparlementaire. Mu Burundi turabizi neza yuko amatora ya kweri akenewe ni presidentielle. Donc ayo matora y'umwaka uzoza vraiment n'abantu bashaka juste guhembwa amaframbu, kandi Ndayishimiye yagize impapuro ubiharira na rabeto du jour uno munsi. Arabeto ya dolari yari hari igihe avuga ati jengira ndagira impapuro, acaraba nato ihari y'uno munsi hama aducira gace. Ziri ku nama, karibu gose. Murakoze kumpa aka kanya, ndaramukije abari muri space bose. Ikintu umuntu yovuga kuri iyi suje ni ibintu byinshi, jewe ntaho mbona nohera. Ico bikoze jewe ntawe nohanura ngo naterere leta ngo ije kugura intebe zo mu ishuri, ije gukora ibikenewe, kuko leta umukuru w'igihugu na leta yiwe irafise amabanga ibijejwe,
kandi ayo mabanga bayarenga ko nkana babireka babibona kuko none ko birirwa bafata indege bagenda mu mahanga birya biri iwacu hari ibyo barabona ahandi ntibabeshe ngo turabakene abanyagihugu baratanga amatagisi ntibabaho utwo bakwiriye ibyo kubakenesha byo jewe nabibonye mu mugambi wabo hari umugambi wo gukenesha abanyagihugu bidatanga ishusho nziza kuri twebwe abarundi ni ugutera ibyatsi uwo mugambi kuko urahari wo kugira ngo abarundi bahinduke imfungwa zitagira ijambo zitagira isaganirizo hamwe umuntu abura ibyo bita les biens essentiels ni ukuri nta kigenda jewe mwampaye mikro sinari nateguye cyane ico mvuga ariko ndazi neza ko ntobura ico mvuga nta numwe yobura ico avuga ku bintu biba ku gihugu cacu aba bantu bari muri iyo guverinoma ni barabe ukuntu isi idufata kandi bobo baduza ama etage ngo bafise ngo inzu 150 ngo amafaranga mwamwe ngo barabuze aho bayabika ivyo bintu abanyagihugu tubabwire yuko ayo matora bashaka ngo baterere ku nguvu ni banke kuyaterera kuko birabona ko atacu bafise abanyagihugu barabasonzesheje basigaye bameze nk'imfungwa naho nyene zahebwe reka duhijamba abandi babandanye murakoze Ego merci ziri ku nama de toute façon jewe ya matora mwana shaka nta enjeu nimwe irimo kuko na matora ya parlement présidentielle ni muri 2027 nimba nibuka neza kandi bon écoute abadede turabazi kiretse ari ibintu byabo interne bashaka guhindura aba parlementaire bamwe sino bo nyene bofata bakabwira umwe ati weva kuri iyo ntebe dushire ku wundi bakareka kuza baragora abanyagihugu ngo baterere ku matora tuzi neza ko azoba yibwe tuzi ko atazoba organize tuzi neza ko aribo bazodezinya uwatsinze niba mudezinye ahubwo baziganya amahera y'igihugu bareke kudutesha umwanya nkwakuzi karibu ijambo ni gwawe murakoze kumpa ijambo ngomba gutangura ndavuga ibyo byose biba kubera habuze no kureka gushigikira ababatera amabuye hanyuma tukavuga yuko nico gituma babandanya bigira gutyo sishobora kumva umuntu washobora gusaba ngo agende guterera muri education mu Burundi ahantu naho nabigisha bonyene bangaje bavuga ngo bari bagiwe gukonjiga ama verbe mu mata yose ngo kubera bamaze imisi arabashomera rero nkagaruka ku mukenyuro mushasha wa CNDD-FDD usigaye korera muri diaspora aho hari Fabrice n'abandi bari bamaze imisi bagira tourne mu bihugu vya Buraya benteresa abantu kugenda ngo kwinvestisa mu gihe umuntu azogenda kwinvestisa hajya nta na kimwe kandi ntaco azohakura azoba ariko arubakira ku musenyi kubera ajya amazu byose vya miroir cyangwa ibindi byo n'ibintu biri très politisé kandi avec n'intwaro ndayishimiye igihe azoba dahari azoba ari ngorana abantu bazoba baraguyemo rero nkavuga yuko oriye yo kugenda gukotiza by'amasoko tureke ibyo byo muri education ni dukotize dushigikira n'abahagurutse bakavuga bikuri iyo ntwaro je suis pour la solution hanyuma ivyo vy'agahimbo vyandayishimiye ivyo birazo ahantu hose igihugu kimaze kumera gutyo kira rero no turibuka la femme de Louis XIV ntuzenya yavuga ngo mudafise amahera ngo yo kugura umukatsi ngo nambe mubwira la brioche ikintu gikomeze kiri bizarre ukuntu ashinyagurira abanyagihugu bashonje c'est pas la première fois dans l'histoire iyo hari ubutegetsi bubi abanyagihugu bashonje hama misi yose abatwara igihugu abo babafukamye mu nda baza batahura ubwo bukene ahubwo baca babashinyagurira rero jewe sishaka ibintu byo kwidogana mvuga ibintu byo kwidoga ntavyo ngikunda abantu nibahaguruke ayo mahera bayishire bafate batera amabuye bashigikire kandi n'abahagurutse murakoze okay mwakozi kubgawe abahagurutse ni bande none nk'ubu baravugwa gupoza question je pas de complexe ubye cyangwa ubwo bwo kuvuga hari abana b'u Burundi bahagurutse baravuga bareje kabarira vuga namba abantu bashaka kwiterera
bayiterere nta yindi solution ihari cyangwa abandi bafise ibindi vy'iwabo babikore bagende mu nzira yo kwirikana burya butegetsi kandi ntibuzohava ku matora cyangwa ku biki nuko buzoterwa amabuye. Okay, Nkwakuzi, donc wewe ubwiye abarundi ati ha guterera amatora de toute façon tuzi neza ko bazokwiba mutererere detabara yo igwanya leta cyangwa abantu bafise ingufu bahaguruke bafora umuheto nta kindi nta yindi nzira ihari yo kuvuga ngo baragira ama strategy baragira ikibi nta yindi nzira ihari kandi nabo bonyene baravuga ntitubahako baravuga yuko igihugu kigwanurwa igihugu ngo kiragwanirwa ntigitangwa bazovuga mutagwanye nta kintu kizohinduka tuzoguma tubafyonda gutyo mubweja muri bamuje. Kandi bavuga ati turazikona zibweja nuko nyene amatora tuyiba tubakubita. D'ailleurs hari ikintu meje kubona nimba mutari mubizi isukari ngo irashobora kubigeze kuri 12000 muri kano kanya nyene two turayaga. Ku bantu ngira bo barabaye Bujumbura kera murabizi yuko isukari kawaida mwayigura 100 urumva kandi aho baba babazimvye je nahavuye igeze kuri 800 ndiko ndakoma induru ngo isukari yazimvye ubu rero igeze kuri 12000. Voilà barundi bene bacu Nkwakuzi abahamagarira guterera umuntu azokwitana ingumu n'abadede. Maxime ari jambo mwari mufite jewe urumva wangize ko hose nagira mvuga akantu nagasabye kare kubera ubwa mbere ni interview gusa jewe kiye gihugu birayoberana neza ingene hashobora kubaho leta muri 2024 ifise aba ministre bamwe bize bafise ari abadoktora exemple n'ujya mu ministre wa education mu PhD urazi cyo bisigura ababizi none uri mu ministre ukaba ufite PhD ukaba udashobora kumva neza yuko education c'est le pilier même d'une nation utagira education ibindi byose bija hasi c'est la fondation udafite education c'est foutu. Rero ujya mu ministre narabonye ifoto ijya video ujya mu dama haje kuvuga muri ijya video haciye iminsi 2 canke bukeye ujya mu ministre aciye ajana ngo n'abantu bo muri UNICEF ntumbaze ngo bagiye kora bijya shuri kugira baritorera inyishu mugabo ari ministre je navuze narishyuye tweet ndavuga nti ujya mu ministre ntiyari kurara akiri ministre bari kurara bamukuye ubwo nyene nukuvuga yarabaye ministre muri kijya igihugu sikinini turazi na nyitwese ntiyarazi yuko abana bicara hasi mu gihugu mu mashuri menshi atari imwe hajya berekanye rijya rimwe kwera ujya mu fasone y'umwarimu ari we twari dukwiye guterera urya niwe akwiye gutererwa kuko yagiye imbere y'amakungu aratabariza urya niwe c'est notre héros na mu ministre wewe yari kuraragiye yabariho leta responsable hakabaho n'umupresident responsable umuride byaramunaniye nushobora uratwe genda kuze kandi ngaha harimo abantu bakuze muzi burya Burundi twe twize je natanga ishuri mu 70 nimvira ko nije muri primaire muri 77 première année primaire ndibuka twari dusine ntitwicara hasi none ubu turi muri 2024 haize imyaka hafi 50 none ubu niho abana bo kwicara hasi ari gihugu donc dusubira inyuma ikibazo rero mwadondaguye ibintu byinshi by'amazu 150 na zingahe by'amabaraje barya sivyo byonyene hajya uravye muri budget ya leta ukuyemo santé umengo na défense ministère de la défense education megira gatatu muri budget amahera muri education arakuye kugira bagura intebe z'abana mugabo ikibazo aja hehe donc accountability iyo tuvuze accountability kujya kuntu le pierre kiya gihugu bega urumva tuguma dusubira inyuma baratubwiye ko kimwe aba pierre urumva mwatangiye muvuga amazina guhera muri space bose n'abasuma none woshobora kuvuga ngo hariho leta y'abasuma gusa
je ndabivuga kuko ni free speech kandi sindabinyegetse ushaka bimubabaze mugabo bose n'abasuma yatabarasuma abana ntibokwicara hasi mu nkungugu muri 2024 hariho budget de leta bavota aje amahera jaye ni watwereka haje accountability rabingi byo basigaye bakora bafata isoko ejo bundi bayiha umuntu sanza peredof donc ibintu byose n'ubusuma burengeje hama bagacavuga ngo oh diaspora zana amadolari naho yababa tabayarya niyo nazijya ntebe nisizi ko yoshikaye amwe ko wewe ugiye nyene ukazikoresha ukazirihira nyene ukaziba nivyo ukunda ikibazo je personnellement ndabivuga ku izina ryanje ntawe ndiko d'influence muri intuze ikibazo nuko ijya leta ihari uyu munsi Gitega umunsi dukora ikintu cyiza tuzovaho kivuye mu ijuru kuko ibintu byose n'amafuti do A Z kandi uragerageza je nanye mvuga umunsi nkujya muntu bafunze ngo ya celebrate mariage ngo agiye gufungwa kubera abantu bambaye makarate iyo ni libere none n'abari kuri plage bambaye bikini barabagira mariage ni entre des adultes bamuhoye ibintu byose ntibikigira sens muri kijya gihugu amatora muzoshaka muvuga ivyo amatora mais ça n'a plus de sens kuko naho wogenda ga kuri space ugakriya ubo bakreye space ya changement de mentalité ngo donc baza kugwanya izindi space machin mais il n'y a pas d'adulte dans la salle urabona aba ambassadeur baraza muri changement de mentalité bagaca bavuga ngo wewe ngo naho uri umuntu ntuvuga ngo kubera ngo wewe wagizwe n'ibi wagizwe n'ibi nta rubanza rwaciwe donc uraburamwo nta muadirite na numwe je n'ubwa mbere kuva mu buzima bwanje bwose intwaro zarabaye nimbi ntavuga ko zose nazemera nigeze nemera nimwe problem mugabo n'ubwa mbere mbona yuko bishika ahantu kavuga uti Imana nore yaratwibagiye kubora hashobora kubamwo même master adirite mwarabonye je bundi wa mupresa wa assemblée muri video yari kavuga ngo asinyaguriza abarundi ngo ariko hamakangira muntu n'amapassport abakongomani ngo none ngo ni Donado ngo namwe nimugere muri Kongo murabona abategetse nk'abo mugaca mugira ikizero ha muntu agateza ngaha kuri ngaha bo okay reka tuganire ni vyiza dutage message mugabo bica mu matwi bigasukira mu yandi ntiba giriki na kimwe kuko ibintu bimenyetso biboneka byerekana yuko agakinyaguro abarundi bararushe sinzi no gusenga Imana gusa murakoze ego merci Maxime kutwibutsa yuko agashinyaguro kabo vraiment kari live ubu nta nivyo kwibeshesha aho umuntu avuga ati je ndafise imiduga ngo ya Hilux ngo ntumbaze ngo marki yihe ngo kandi ngo vraiment ngo ndayifise kandi ngo ushaka wonsaba nkaguha ngo kandi sindi ndakujustifya amahera mpembwa muri iyo somene nyene abana bicaye hasi turiko turabibona live naca avuga ati basi ndatanze muri amahera menshi gose mfise basi ndatanze 30 millions izo ntebe iyo shuri yuzura uwo munsi nyene ko nariko ndigamba non baduhimiriza korora isazi je pense hari Blaise Baconibe yashitse kumfasha co-host bena Maxime hama twari dufise Libera ntibashira kandi professeur karibu professeur hanyuma tuce twakira Blaise Libera nibaza ko ariyo problem ya micro ntitubumva neza mwanyumva ubuse yego okay ndabaramukije mwese je nagomba gushimikira kuri kibazo c'indero na cane ibi vy'intebe ico no kwibutsa na kamaro kanini ya cane k'igisata c'indero ugomba guteza imbere igihugu ushira imbere ubumenyi inyigisho kuko murazi neza yuko arabahinga batandukanye mu bisata bitandukanye bateza imbere igihugu arabaganga araba engineer ubaka ibiraro no amabarabara n'ibindi ni ukuvuga rero mu ncamake ugomba kwica igihugu
wica indero. Ico ni cambere. Ica kabiri ntimwihende ngo murondere, je m'excuse du terme ou de l'expression, amata mu matako y'igihori. Shaka kuvuga iki? Igisata c'indero catitutse kuva kera. Nshimikiye kuri iki c'intebe, iki kibazo carizwe muri parlement, carigeze kuvugwa mu bashingana n'amateka. Barabaza ibibazo premier ministre Bunyoni akiri premier ministre aremera yuko agiye gutorera inyishu ico kibazo c'intebe. Horaheze nk'imyaka 4-5. Murabona rero ingene vyifashe, nta cahindutse, izo ntebe ntizabonetse. Mu ncamake nta volonté politique, nta gushaka yuko bw'ubutegetsi gukemura ico kibazo cerekeye igisata c'indero muri rusangi. Hanyuma rero ikindi nagomba kugarukako ni kubera iki incabwenge Maxime yavuze, umushikiranganje w'indero, ico yibagiye Maxime nuko vyose, imigambi yose ifatirwa mu mugambwe. Harabaye politisation de tous les secteurs de la vie nationale. Kugira uronka akazi mu bwarimu bose batwara nuko buri mu mugambwe, ntibaraba ubumenyi, ubushobozi ubufise. Abo nabo bafise ama PhD n'iki babimbensa, bakurikira nk'intama, ni uncamake ni bimwe twita mu Kirundi abagabo niryo. Kuko dushobora kuburongoye uri ministre w'indero ngo ntumenye ingene ibintu vyifashe muri ministere utwara. Ntushobora kumara imyaka n'imyaka uri ministre ubona amasanamu n'amavideo aca kuri ku buhinga ngurukana bumenyi, ntiwikubita agashi. Kandi Uburundi ntibukenye, hakenye abalideri, hakenye indongozi nyazo zishira imbere ineza y'abarundi na cane cane ugwaruka. Ngomba gutera kamo abarundi bose n'abadede barimo. Igisata c'indero nticatiza kwica politiki, kuko ubu umudede, ubu umuporona, ubu umufrodebu, uri umu FNL, ico gisata kititutse kiragukorako, kuko kazoza k'igihugu bicaho. Nta muvyeyi numwe atifuza yuko umwana wiwe yiga amashuri meza agashikana kure, mbere akanarenza aho abavyeyi bagejeje. Arico gituma igisata c'indero abarundi bose bakwiye kuvira hasi rimwe kugira gishayuko. Munyuve neza, sindiko ndavuga yuko tuja kugura intebe. Jewe ndi mu bambere mvuga nti leta intuzeye mission de l'État dans l'État ni ibintu bitatu bikuru. N'umutekano ku banyagihugu bose, ni kwigisha abana bagashikana amashure kure cyane, bakaronka ibikoresho vyose kugira bige neza. Ca gatatu ni amagara meza. Ayo magara meza nayo aca mu gufungura neza. Donc leta amakori abarundi batanga, twese dutanga naho turi mu mahanga, kuko turafise barakorera i Burundi, barafise utuntu n'utundi, twese turatanga amakori. Ayo makori icajejwe nukurangura ivyo bintu bitatu navuze cane cane, vyerekeye kwigisha abana, kubagaburira no kubavuza. Nico gituma rero
twebwe ivyo biriko baravuga abari mbene bivuga ngo abafise indanyango ndavyumva ikigongwe ariko ntavyo twoshobora nuze les besoins sont énormes vous ne pouvez pas ntimushobora kwiyumvira uburyo nyine bungana ariko ndabisubiremwo uburundi ntibukenye hakenye abategetsi bakunda igihugu bashira imbere ineza y'igihugu hanyuma ico no kwibutsa kandi nuko hariho amahera atangwa n'ibihugu bibanyi ico bita nuzeye hariho kanyot bashiramwo amahera yo gufasha igisata c'indero zijya za UNICEF ababirigi abafaransa n'iki barasukira amahera ku gisata c'indero murumva rero si amahera abuze ni ya volonté politique igituma batabigira bon nukuvyiga neza mbega barakeneye uko abarundi bagira ubumenyi bukwiye hariho de genero hariho abategetsi batize amashuri maremare hanyuma ikindi kwa abana babo bariko biga mu universite hirya no hino ku isi ari muri za Amerika ari mu Bwongereza nuze turasha meme umuntu arasha gutanga n'amazina y'abo bana n'abavyeyi babo biga hanze banyarucari nkuko mwabivuze ntuzeye nkuko mukuru w'igihugu uri warashinyagurira abarundi yuko atunze yuko yimbuye vyinshi murumva ingorane naho zire reka nsongore umuti nuwuke umuti nuko abarundi bose bakunda Burundi mu gifaransa no kwita les patriotes borengera ibibatandukanya vyose bakumva neza yuko atagihugu dufise twebwe turi hanze nta gihugu dufise abari mu gihugu nabo nye nta gihugu bafise kuko murabona yo bagowe ikivumvu turengera ibidutandukanya vyose tuve mu majambo tuje mu ibikorwa vyo gushayura Burundi ivyo navyo ntitwokurirwa no gusesa ntitwokurirwa turasesa amaraso y'ubusa twese tuviriye hasi rimwe tukumva yuko tuza gushayura Burundi abadede barimwo nabo nyene sont des victimes la majorité sont des victimes du système ijya ntwaro yora ritembagaye gira amahoro. Okay, none professeur muvuze ngo gushayura Burundi amaraso adasesetse kandi vraiment bakubwira yuko kigwanirwa ko batazorekura ko bazokona imbwa zikabweja kandi urumva iyo bavuze gukona nabari kwavuga imbwa yiwe miru afise muhira canke tante ntumbaze ukuntu bazita ivyo byo gushaka kugira ibintu mu mahoro ubwo sivyo vyinshi jya kudeta ariko irategurwa kijya gihe ko mperuka muri 2015 justement baniyo mbare byabafyuye bavuga ngo bashaka ko amaraso adaseseka bigahera ayabasesetse bafunzwe ba ujya Cyril apfira muri prison ubwo ntimwa muri ko mugwa muri ya erreur nyene pas du tout pas du tout icishe igihugu ce sont des divisions je dirais enfantine ou puérile icishe ivyo vyose ivyo bagirageje vyose vyapfuye kubera caresse à la corde sensible ethnique uno musi ingorane ziri mu gihugu ziracakura ubwoko canke imigambwe abadede sibo benshi bagowa ikivumvu nabo nyene la majorité sont des victimes hanyuma tworengera ivyo bintu hajya mu badede harimwo abantu bazima turengeye ivyo oye jewe ntankeka nta mpungenge mfise yuko igihugu tushobora kugishayura hari kandi nta nibagiye kuvuga kuri ikibazo c'intebe arico caduhuje mu kuri nibaba bakunda igihugu nk'uko babivuga bakunda abarundi nibaba bari abavuga ngo bari kumwe n'abanyagihugu leta yose abaministre abaparlementaire
abasenateri n'ababaye nome bose par décret nibagende niba bakunda igihugu bahebe amezi 3 y'imishahara bongereze ayo yakuye mu kigega bagura intebe ni les bancs et pupitres bazikwize mu mashuri yose hanyuma Butari guhindura ubutegetsi si umuheto gusa ni byinshi umuheto ni mu gihe byananiranye navyo birakorwa n'ibivugo ariko jewe aho mpagaze gushika ubu ndemeza yuko abarundi bose baviriye hasi rimwe bakarengera ibibatandukanya vyose irya ntwaro niho mara kabiri nahejeje okay je mugabo ndabafatira ku ijambo ryanyu nyene muvuze muti guhindura ubutegetsi s'umuheto muti navyo birakorwa ntibivugwa ariko bo nta kindi bakora atari kubivuga yuko vraiment bagerageje kubufatana umuheto kuva kera bagitangura kugwana bakoresheje umuheto kandi bavuga bati tuzohava ku muheto urumva ngira bo barabikora kandi bakabivuga je veux juste remettre ibintu au clair kuko des fois abantu barashobora kutwumviriza bakavuga bati mwama mukora bon pas mwebwe en soi en tant qu'individu mais twebwe mu space ngo murakritika ngo nta kindi mukora ngo atari gukritika ariko reka nishura abantu jewe mon point de vue personnel nuko bazohava nkuko bonyene bavyivugira havuza amasase havuza umuheto intambara live kuko nibo bayitanguje d'ailleurs kugira baje au pouvoir kandi nubo bari au pouvoir kandi bavuga yuko ntibazohava atantambara ihabaye nibo bavyivugira ivyo vy'amatora ni cosmétique donc sinzi peut-être abandi bantu bon nkwakoze ndabona ciyakiriza nibaza ko agira avuga ati muterere detabara mugabo reka tubanze duha ijambo kamwe mu co-host Baco Niberi yashitse hanyuma tuce tubandanye ikiyago. Murakoze cyane Ray kumpa akanya kugira ngo ngire ico nshikirije kuri iyo sujet naranayikoze ko kuri video mperuka gusohora ya hebdo de la semaine nabonye ko iyo sujet yoja mu makuru yagize isomeni heze jewe nibaza yuko rimwe birashika tukafatira ntuze libera nibaza ko abikurikirana kuna turusha bashaka apare ntuze analyse politique yogira aranagira na analyse professionnelle yiwe kuko ico kibazo ca education gikwiranye kuva kera donc pour dire que uyu munsi bibazo système éducatif yo bifise inyishu zavyo ntizitegeza kuba inyishu nova gute umuntu yofatira ku kantu kamwe kameja ngo tugira tugurira intebe Gasenyi ya mbere tugira dukurira intebe Gatumba ya kabiri tugira gurira intebe Kanyosha ya gatatu inyishu ntiyoba ari yoba ari inyishu nto cane kandi idashobora kuba efficace kuko ikibazo ca système éducatif capfuye kuva kera bivuye kuri système ihari pas système politique je veux dire yo ni nurundi rwego ndiko mvuga système éducatif établi yabayeho yashizweho kuko nimba uyu munsi bashobora kwitwaza kuko kuri iki kibazo icatumye umunsi tubivuga ko cane niyo ikibazo cabaye kuri ya video yaciye ku marezo soso kivuga ku vya Gasenyi ya mbere twarumvise ko umushikiranganje mu kwisigura avuga yuko ubwo bwinshi bwabo banyeshuri ngo bwavuye kubera ko hari abanyeshuri bagiye kuhiga bavuye mu Gatumba kubera bya bibazo vy'amazi ikibazo umuntu aca yibaza ministere ya je kenshi nibaza ko mumaze kubirumarka iyo basohoye budget y'igihugu ndagira aganya gatoyi nkaza kuyisoma naho ntari umuhinga muri vyo abahinga muri vyo harababikora ariko ndagira akanya gatoyi nkaza kuyisoma nkaraye vyayo nararomaratse yuko ministere y'ivya ntuze menga ni social nikunda kuhabwa amafaranga y'ibintu vya catastrophe n'ibindi amafaranga ashobora kuba adakwiye n'ivyo ariko bakoranye n'abapartenere babo ntushobora kumbwira ko abanyeshuri bavuye muri iriya parti yahuye n'ibibazo bo batashoboye kuba bari ikibazo cabo kisoba carizwe kugira ngo babakurikira ntibace baterana ntuze amashure yabakiriye ikibazo cabo sino ingorane yashikiye ntuze Gasenyi ya mbere izoshikira n'ayandi mashure kuko nibaza ko batashikiye mu Gasenyi ya mbere gusa aho ona ni question umuntu yiha par rapport ya situation
précise tuvuga tuti ni Gasenyi gusa tutavuze muri rusange. Turadukoma induru rimwe rimwe tubonye amakominike asohowe n'abantu bita ko basohotse muri système éducatif ihari. Udafatiye muri rusange ko burya amashure yari muri iyi système yashizweho na leta ni menshi ariko hariho bamwe muri bo qui s'en sortent. Donc bashobora kuba baciye ubwenge kuko bigishijwe mu mashuri ashobora kuba yarabigishije neza. Aha twovuga ama lycée interne amwe n'amaseminari n'aya mashure rero yandi novuga ko yateguye neza nka za Saint Esprit, za Lac n'izindi. Ariko amashure yandi asanzwe hari amakoleje n'ama Ecofo yo mu gihugu hagati canke ngaho mu gisagara usanga ategekanijwe uko utariko. Ingorane ntija muri ingene ivyigwa bitunganije, hariho n'ikibazo kijanye n'abayoboye ayo mashuri. Uyu munsi uraganira n'umuntu akakubwira ati uze n'amakuru directeur wa Ecofo kanaka ni wa munyeshuri yahora aba uwanyuma mw'ishuri twigana muramwibuka urya rero yarashiriye cane kugira bamushigikire rero ntuze système imushimire yamuhaye gutwara Ecofo. Yagera kuri iyo Ecofo kuyitwara ikintu ca mbere atakwiyumvira ni ingene yetablisser un système d'avoir de l'argent. Est-ce que mu kwandika abanyeshuri kw'ishuri ryiwe azoronka ngahe? Est-ce que hagati mu ndwi n'igiki yoshiraho gituma abanyeshuri bashobora kwakwa amafaranga? Nkuko Mzee Libera yigeze kubivuga Kaisama avuga ati burya irevwa murashobora kuvuga ko hariho gratuité y'abanyeshuri kwiga mugabo mukaba mutedabirishije yuko ata directeur n'umwe ashobora gusubira kwaka abanyeshuri amafaranga supplémentaire ngo uzosanga umunyeshuri yishura amafaranga menshi kuruta uko yofuma basi yishura na Minerval. Donc aujourd'hui iyo système ihari nka wa wundi yavuga ati impenirisha hayiziritse barabikoze haba muri education haba muri santé haba en fait mu système nka yose. Un certain moment uca wisanga igihugu mega kiritwara. Je rero uyu munsi sinibaza yuko inyishu twokwibaza zotunga ubunyene ari nizo gupfufaza ku kibazo kimwe kiba kibayeho. Imana ishimwe hamwe vyonashoboka marezuma ntibishoboka ko deja sinzi ko mwabikurikiranye. Je ico kibazo naragikurikiranye ndiko mvuga icereke ca Gasenyi. Baravuze yuko ngo bagiye kubaka ngo ibirase bibiri ngo kugira bagire ivyo bita désengorgement y'abanyeshuri bahiga. Narakurikiye ndaraba par rapport y'abanyeshuri bahari menga barashika plus de 5000. Ukoze amasalle de classe ahari suppose ko muri ayo masalle de classe yose ahari bose bagenda bangana. Donc yani équilibre y'abanyeshuri bari muri iyo shuri divije nasanze bashobora kuba 200 personnes par classe. Abanyeshuri amajana 200 bari muri classe ni gute amwe ke hari intebe superpose nka kurya mu bitanda vyo mu interne ushanga hari ibitanda biri superpose. Ni gute abanyeshuri bashobora gukwirwa mu ishuri hari intebe pupitre bishobora gukunda ari uko bicaye hasi donc begeranije umwe ku wundi aho ntibizokunda. Donc izo deux classes baje kongera ko irevre zishobora ziruta ubusa ariko ntizitorera inyishu ikibazo. Sasa ica kabiri umwarimu yakomye ndura avuga yuko atamashuri ahari plutôt atamazi ahari meza amatwarete de même akavuga ati jemba hafi y'ishuri ariko narugaye atelipo ko atamunyeshuri n'umwemerera ko aza kuja muri toilette yanje uko yo afishishwe toilette y'ishuri. Umuntu aca yibaza nibagwara izo ngwara bazozanduza inikuma abanyeshuri gusa n'abanyagihugu bahoza abantu bazozigwara. Donc il y a un autre enjeu yindi ntuze problème ibiri connexe n'ico kibazo kijaye na ntuze na surpopulation mu ishuri. Ubucuduga ku rwego rwo hejuru rw'igihugu kuko ntibiba bigira aba directeur bonyene kiba ari igihugu ntuze ikibazo c'igihugu. Pour le moment je nibaza yuko système ihari uyu munsi naho batubwira ngo tout va bien bari dépassé nabo bageze kuri stade bari dépassé surtout ko musanze muzi yuko na aide iva hanze itakwiye naho bamava ko bose bikwije burya ntibikwije ari byinshi bagikeneye. Izoba discours yo kubwira umunyagihugu muto yo haruguru kugira ngo yumva afise power ikomeye. Ubundi igihugu c'u Burundi ntikiri kuri stade yo kuvuga ko kidakeneye imfashanyo iva hanze turacayikeneye. Mugamarorezo ma problème dufite yindi ni ya gestion y'iyo mfashanyo cha tuza kuyigura amaguci amaverezace cha tuza kuyitemberamwo mu vacances tukayiruka abana bancu hanze baze kwiga mu mashuri akomakomeye hanyuma ibintu bagaca baza ngaho bakagura nayo mantu z'amayirix dorix umvise tout so partage de muri izo sphere zo hejuru
bien sûr avec la complicité yabo baduhaye amafaranga nyene ko nabo barayaronka ko makeya mais quand même umunyagihugu hasi asanga atashikiriwe et si bazotuka Reino de Butare ngo yagize critique bazobamurenganije parce que Rendo Butare si ministre kugira ngo aze gutora ikibazo inyishu za santé n'iza education mais par contre arafise uburenganzira bwo kugira critique mu gihe bakoresheje amafaranga y'igihugu ukutari ko kusa amafaranga yabase n'abanyina sayo baronse en héritage kandi sayo bakoreye kuko si umushahara bawuhembegwa kuko gushika umunsi nimba hariho Cour des comptes isanzwe jeje kuraba ivyo umuntu afise nkuzombwira ko ufise 2 miliyari mu mafaranga uhembwa adashikana nabo baguhemba 5 millions par mois comment tu rends 5 milliards c'est impossible donc comment tu vas expliquer ko waronse aya mafaranga naho waronse prix no sinzi ingero bisigura leta ikavuga ati umuntu yakoze neza tuzohora tumuhereza 1 milliard par an ou bien 1 milliard par mois comment tu vas avoir 5 milliards donc naho rero umuntu acagaruka nta na commerce yagiye gukora deja kugira ngo yunguke niyo commerce woyikora pas combien de pourcentage tu vas avoir beaucoup d'argent autant d'argent au office il y a quelque chose derrière kitameze neza muri ico gihe nta numwe azoza kugukoma parce que mufise ibibazo bimwe mwese abaje kukurondera ngo bagufate nabo bari muri iyo catégorie y'abo bantu bivya amafaranga et voilà donc pour le moment tuja muri iyo catégorie y'abandi bavuga ngo mama muri ko murakoma induru nta proposition mutanga nta proposition mfise je ko zatanzwe zirakwiye si forum je sais pas combien sinzi n'igitigiri cazo zama zatanzwe haba batanze abantu ama document abantu z'aba expert muri ivyo même bénévolement je ndibuka maze gusoma ama document ari make ntibashira kandi yigeze gutanga par rapport y'ivya système éducatif est-ce que yoba yararonse retour akavuga ati wapi yo ntuzi système du propose ntishoboka nta buryo bwayo dufise gusa atani inshu yigeze aronka atana réaction yigeze aronka de la part ya ministère canke ya gouvernement et pourtant il avait fait bénévolement ku kintu cari gushobora gukorwa na ntuze na cabinet kana kabohevye 2 millions ako akabikora bénévolement il y en a beaucoup d'autres Burundais bashobora kuba baproposa des propositions ziboneka twabonye ama critique atangwa na ntuze na André Nikwigize sinzi ko kirinde muri space up ko turamushimiye abandanya bikora ko bya bintu turakenera kubimenya twebwe abikora bénévolement nubu nimba bamukenera abo murundira akabikora Leonce wa mu expert mu vya economy yama yabikoze hesaba yarabahaye igitabo yanditse igitabo baza ko kitobaha quelques pistes bakorera no yana beaucoup ntidushobora kuzokwama rero tuva batwagiriza ngo twama turiko turakoma induru ngo nta proposition zitangwa izatanzwe zaratanzwe resultat yabaye nivyo merci beaucoup mugira umusi mwitse Ego merci Blaise d'ailleurs wagize neza kuvuga uti proposition zose zaratanzwe de toute façon jewe ibi bintu two turagira biranatwenza umuntu avuga ati mwe muguma mu kritika ntimutanga iciyumviro hari gihe nibaza nti ashaka dutanga ikihe ciyumviro wewe umuntu yivye 53 miliyari igihugu c'u Burundi ariba president aravuga ati uyu muntu ndamuzi yarivye kandi ndabahaye une semaine uyu muntu abe yafunzwe uyu muntu gushika no musi ari muri parlement arasharamye uwaje ko investissa Dr Sahabu bariko baramutortura yibereye muyinga batswe no kumwica bamufashe fo none bashaka dutanga iyihe proposition ni nko kubwira umuntu aje kukwiba akakwiba amahera mu nzu yawe ubona live bakaca bakubwira ngo numuhe proposition ngo yuko ibintu vyogenda neza none proposition muha ni yiye twara television utware na frigo usigira ibirato ejo nzoje ku kazi je sinumva neza proposition baba bashaka ko dutanga izarizo kuko iyo umuntu ari multimilliardaire en francs umugani wa Blaise naho wo bukorera neza leta bakaguhemba miliyari par an ko tuzi neza CNDD ata 30 ans imaze au pouvoir izo 30 miliyari wazironse gute urumva ayo mahoteli wayubatse gute kuza kwigamba kuri Twitter ngo twara ngo ama Prado ngo twara ama Hilux ngo twara ibiki uwo munsi nyene bari kubatwereka abana bicaye ku ntebe ntiwumve n'isoni kandi muri yo somene nyene ukacutangura kuvuga ngo naka yarongoye ngo yambaye kimono ngo tumufunge baca bafunga umumeya umutipe yakora muri meri yagirishije iyo mariage bazana utuntu tw'utudeba tw'uburofa nkuko umenga uburundi n'igihugu gitunze nk'ubufaransa canke nka za Finlande canke za Norvege aho umenga deba yonyene hari ni deba ya culture kumbe debi hari ya kweli niyo abana biga bicaye hasi reka kwizanisha utuntu tw'utudeba umenga turaba VIP bon donc honorable Yves Mumbabarire ari umuntu yari yashitse imbere yanyu yitwa Gisura ntava cinsha n'ijisho hanyuma hakurikire Kingi hama buzoca hama Yves ijambo ricari bagwawe nkwakuzi wihangane nta problem
ijambo turaza kuri guha uraza kutubwira ukuntu iyo leta uzoyikubita amasase mugabo reka twakire Gisura King hama buzoca merci beaucoup. Ndabaramukije muranyumva Yego turakumva neza. Imana ishimwe ho kuna connection ho munagerageza no kunyumva igihugu cyacu ryataye hama jewe ngerageje kuraba kungene iki gihugu cyacu kimeze bonmenga na kajagari gusa kuko bo batugira kuba abapatriote batwagiriza yuko tutari abapatriote tutakunda igihugu meme ahubwo uri kuraraba ahubwo muri umenga ntibazi uko nisobanuro rya patriotisme kuko ntushobora kumbwira ufise amamiliyaride ufise amayiriksi ufise ibigenda n'ibitagenda ankuru ukaba ari we mutegetsi uri mu gihugu kuko n'abanyeshuri bakabura na pampipitre zo kwishuri ukajya kuvuga ukajya kwiruka ku bandi ngo saba patriote ukajya kwiruka ngo abandi ngo nibo bariko barateza umudugararo mu gihugu ariko barateza akajagari afite biranatwenze twerageje kuraba neza cyengerageje kuraba mbonmenga muri abategetsi vraiment ntabo dufise bakunda igihugu kuko bariko barakora kubw'inyungu za rusange kubw'inyungu zafitire igihugu umwe wese asigaye ahari kugira akore kubw'inyungu ziwe n'umuryango wiwe gusa naho gukora kubw'inyungu z'abanyagihugu bose vraiment mbonmenga biragoye cyane. Uyo muntu arashobora guha ijambo abandi kugira ngo aze kuvuga hanyuma ndumva umenga ntari disponible neza. Numva umenga abantu bamuri hafi bashatse kugira nabo nyene ijambo bafashe. Gisura aho uri n'amahoro. Pardo gato hari abantu bariko baratera induru pembe naho narindi muga murambabarire hama nariko ndavuga yuko n'abari ku butegetsi ata patriotisme bariko baratwereka umwe wese ariko akora kubw'inyungu ziwiwe n'umuryango wiwe gusa kandi rero jiwe ivyo ndiko ndabona yuko koko umuntu nyine n'ubundi atakikozwe n'ubundi yuko atakiriko kirahinduka kuko bararondeye ku buryo bavuga yuko koko hamwe bidakunze yuko tuguma turi ku butegetsi koko n'abazi bazoza batugwanya kubwibi dufise rero koko aha ni kugwana kugira koko tugume kuri pouvoir twumve yuko ivyo twarondeye n'ivyo dufise twobigumana rero kuza kumubwira yuko ashobora kuva kuri pouvoir uko nyene byoroshe akorohe ejo canke hirya ejo baca batangura kumukondana kuvyo afise no kubwo yabironse n'ivyo yakoze aho vraiment kweri numva umenga ntivyoroshe ku ikintu coroshe uko nyene biragoye cyane murakoze. Ok, merci. Donc utwibukije yuko abatwara bari muri dilemme yo kuvuga bati tukirekuye bazava badutwara ama 100 miliyari n'ama 30 miliyari twivye ati reka rero tuzogwane tugwanye ngira badutsinze niho batazoyatwara. Bon, sinzi dilemme yabo iragoye kuko bo bazosaza amugwaruka ruzokura uko bigenda kose botuma bagitanga mu mahoro nka buyoya kuguma badadaza bikabahindukirira ko ubwa nyuma. Bon, jewe ni iciyumviro canje nk'umunyagihugu reka duhe ijambo King umufrere wacu. Karibu cyane King. Urakoze cyane Ray.